Ndabaramutse nongere ndabaha ikaze mwebwe mwese mukurikira ibiganiro vya televiziyo Heritage muri ano makuru yaranze iyi ndwi twaraye turangije. Ayo makuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu bagera ku 103 nibo bitabiriye ibikorwa vyo gutanga amaraso vyatunganijwe n'ishengero Life Center kuri uyu wa gatandatu. Pasteur Christian Ciza avuga ko ico gikorwa ari kimwe mu byo ishengero rihamagarirwa. Green Pastures kuva ishizweho nk'uburyo bukorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi bimaze gukoreshwa n'abantu barenga 600. Pasteur Jean Apotre Nikiza arashima aho ico gikorwa kigeze. Izi ngingo nkuru tugiye kubabwira muri ano makuru mu mwanya n'idoni. Nongere ndabaha ikaze muri ano makuru tuyahere mu makuru avugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Kuri uyu wa gatandatu ishengero Life Center ryaratunganije igikorwa cyo gutanga amaraso. Abantu bagera ku 103 akaba ari bo bitabiriye ico gikorwa. Pasteur Christian Ciza avuga ko ico gikorwa catunganijwe mu ntumbero yo gufasha kurokora ubuzima bw'abantu ngo kuko vibonekeje ko hari abapfa kubera kubura amaraso. Ni nkuru twateguriwe na Landry Bukuru. Ico gikorwa cyo gutanga amaraso ishengero Life Center ryagitunganije kugira bakize ubuzima. Christian Ciza umwe mu bungere b'iryo shengero avuga ko inyuma yo kwitwararika imishaha y'abantu ishengero ryitwararika n'amagara yabo. Tujejwe kwitwararika impemu z'abantu ni vyiza cyane, ariko kandi tumenye yuko n'imishaha yabo irakeneye gufashwa, ariko ntitwibagire kandi n'imibiri yabo kuko iyo mpemu ifise ubugingo iba mu mubiri. Niyo mpamvu nk'umu barongozi b'ishengero ndashaka gutumirira n'abandi barongozi b'amashengero atandukanye kumva yuko hirya y'ibikorwa dukora bifasha umutima turashobora no gufasha abo bafise ikibazo mu mibiri yabo, si ukubasengera gusa, ariko nimba hari n'ico umuntu ashobora guterera kindi gifatika nk'amaraso birashobora gusanga bikijije ubuzima bw'umuntu, kandi ni n'ubundi buryo bumwe bwerekana urukundo kuri abo bantu baba bari muri ico kibazo canke muri ubwo bukene. Olivier Bucana yandi arongoye urwaruka rwo mu ishengero Life Center avuga ko ico gikorwa cashizwe mu bikorwa by'ishengero kubera vyibonekeje ko hari ubukene bw'amaraso mu gihugu. Ijambo ry'Imana ridusaba kuba umuco, kuba akarorero, kuba la solution. Rero mu gutanga amaraso tuza tureponda kuri ico ciyumviro c'Imana. Imana aduhamagarira aho ahantu hari umwiza, ahantu hari ukukubura ico kintu tuza tukamurika, tukabera umuco, tukabera akarorero abandi muri ico kintu abandi bakazokurikira. Constance Uwimana akorera mu kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amaraso CNTS arahanura abantu gutanga amaraso. Utanze amaraso atanze ubuzima, abafashije abagwayi kuko kenshi hari abagwayi bashobora kubura amaraso. Anje Jonita Muhoza ari mu batanze amaraso avuga ko atawukwiye kugira ubwoba bwo gutanga amaraso. Ku bantu bafite ubwoba bwo gutanga amaraso no babwira yuko ari ibintu bisanzwe cyane, ari juste kuba uzi igikorwa ugira ukore ico ari ico. Ego naje ubwa mbere naragize ubwoba, ariko mu nyuma narabonye agaciro kavyo, akamaro kavyo. Mwomenya ko ico gikorwa cyo gutanga amaraso ishengero Life Center ryagitanguje mu mwaka wa 2021. Uyu mwaka iryo shengero rikaba ryateguye kuzogitunganya incuro 4. Landry Bukuru arakoze. Kuva mu ntango z'uno mwaka wa 2023 harashizweho uburyo bushasha bwo kwiga no kurimbura ijambo ry'Imana biciye ku mbuga ngurukana bumenyi hakoreshejwe amatelefone. Ubwo buryo bwiswe Green Pastures bwashizweho n'ishirahamwe Little Flock Ministry. Pasteur Jean Apotre Nikiza avuga ko ubwo buryo kuva bushizweho bumaze gukoreshwa n'abantu barenga 600. Ni nkuru twateguriwe na Bonaventure Nick niyo mwongere. Green Pastures ni cyumviro cyo gufasha abantu kwiga no gutahura ijambo ry'Imana catangujwe n'ishirahamwe Little Flock Ministry kuva mu mwaka wa 2016. Ico gihe abantu bafashwa mu kwiga no kurimbura ijambo ry'Imana
biciye ku mihora ya WhatsApp canke bakoranira mu migwi mito mito. Ni mu ntango z'uno mwaka wa 2023 Green Patches abantu bashoboye kuyikoresha baciye mu matelefone yabo canke ku mashini mu buryo bwa application web. Pastor Jean Apôtre Nikiza arongoye iryo shirahamwe aratubwira inyungu yayo mu buzima bw'abayikoresha. Twabonye ari uburyo bwiza bw'uko abantu bagira igicapo cuzuye c'ijambo ry'Imana hako umuntu yama asoma akantu kamwe kamwe ku ruhande. Ikindi twasanze nuko hari ivyizerwa vyinshi atari byo mu karere kacu, kandi impinduka y'ivyo vyizerwa ica mu ijambo ry'Imana, aho umuntu ijambo ry'Imana rimunyiganza rikavyura ibibazo muri we atari bwibaze, hanyuma kandi iryo jambo ry'Imana rikamwishura. Ni muri iyo ntumbero twiyumvire ko Green Pastures cy'ibikoresho ciza gifasha abantu haba mu guhindurwa n'ijambo ry'Imana, haba mu guhindurwa mu ngeso, mu vyizerwa, eka no mu gukorera Imana kwabo. Aratubwira kandi amwe mu mahangiro bihaye. Ihangiro ryacu rirarenze ibyo turakora uno munsi, rirarenze ibyo kubera twifuza yuko application Green Pastures hazobikwa ibintu byinshi cyane, mugabo uko bibikwa ari byinshi twizera yuko abantu bazobishobora kubisobanura mu zindi ndimi zitandukanye. Iyi application igashirwa mu Giswahili, iyi application igashirwa mu ndimi zitandukanye, aho ushobora gushikira abandi bantu benshi cyane indimi zo muri Afrika. Engineer Aimable Munyeshaka asanzwe n'umuhinga yikurikirana programmer adusigurira uko ikoreshwa. Umuntu ugira akoreshe Green Pastures aratora telefone yiwe irimo utumeka kandi atari twa Facebook, WhatsApp, ashobora kuba arajya ukwezi cyangwa mu mega asanzwe, hanyuma akaca agenda muri navigateur préféré Chrome canke Mozilla canke Opera Mini, akaca yandikamwo ijambo Green Pastures.bi, aho nyene acashikira ku bisomwa biba byateganijwe gusomwa kuri uwo munsi kugira ngo ashobore kuba yotahura bya bice bitanu yasoma. Akimara gushika aho icambere aba yasomye bya bice bitanu, hanyuma acaronka rero andi majambo mufasha gutahura ivyo yasomye, akabona Kristo mu gisomwa, agashobora kubona ibimufasha kugira meditation kugira ashobore kuba yorimbura ku majambo yasomye, hama hariho ahaca vyonda kugira ngo ashobore kuba yo mvuga ati nanje ndiko ndasoma. Hariho n'ahandi aca ashobora kuba yo kwandika commentaire canke ico abivuga ko bivanye nuko yatahuye canke nk'ikibazo afise akaca yandikamo. Mwomenya ko gushika uno munsi Green Pastures ikoreshwa n'abantu bashika 632 bari mu mihinga itandukanye y'isi. Ndagushimire Bonaventure Nick niyo mwongere. Mu kiringo kitarenga ukwezi ishirahamwe Little Flock Ministry rizoba kandi ryatanguje icese uburyo bushasha bukoreshwa ku buhinga bwa none bwitwa Sela, buzofasha abungere abarongora indirimbo hamwe n'abakristo mu guhimbaza Imana. Jean Apôtre Nikiza avuga ko ubwo buryo buzofasha abantu guhimbaza Imana mu kuririmba inkuru yose y'agakiza. Tumukurikire. Sela ni ijambo rikoreshwa mu mazaburi inshuro nyinshi no gusumba ijambo amen canke haleluya, risobanurwa gutuza canke ituze. Ni ijambo ryakoreshwa no kwandika amazaburi bahamagarira bariko barumviriza, ariko amazaburi yakoreshwa mu guhimbaza amakoraniro canke bariko baravuza ibicurarangisho, ko amazaburi yaririmba biciye mu bicurarangisho, kari akaryo ko gutuza kugira ngo umuntu arimbure ku majambo ariko arakoreshwa mu ndirimbo iriko iratangwa. Novuga nti intererano ya Sela ico Sela izobije kumara dushobora kwizeza abazo ariko barayikoresha, nuko ni igikorwa ciyumviriwe umwanya muremure, gifatiye ku bintu bitandukanye, gifatiye kuri evolution y'umuziki muri imyaka 30 irenganye, aho hakompojwe indirimbo nyinshi novuga nti zishobora kunganira kandi zikuhira kantike twari dusanganye. Rero muzohasanga harimo des melodies ziri moderne, zifite akanovera kajanye kandi n'ibihe bishasha, kandi ziririmbika mu buryo bugezweho. Ubwa kabiri kandi arico kintu kinakomeye gose cyane, ingene zatororokanije twaravye mbega izi ndirimbo amajambo zigize ahwanye n'ijambo ry'Imana. Ubwa kabiri mbega zifite akanovera ko gusunikira umuntu gutazira k'amasengesho. Ubwa nyuma mbega zino ndirimbo ziri congregationnel zirashobora kuririmbika vyoroshe mu makoraniro.
ubwa gatatu kandi ari bwa nyuma sera itunganije ku buryo abantu worship leader umurongozi w'indirimbo ariko aregeranya indirimbo zo gukoresha amakoraniro ashobora guhitamwo indirimbo akoresha akurikije imigwi ikomeye uburangamutima bw'Imana igihwa cy'umusaraba hamwe n'ivyizigiro vyo bitazoshira. Ico gihe rero ashobora gufata indirimbo akazegeranya ku buryo izaririmbwe ku Imana zivuga inkuru yuzuye y'agakiza ariko ubutumwa bwiza butubwira ico Imana iri, ico Kristo yakoze n'ico Imana idusezerana kwizokora mu bihe bidashira. Alors tuzoyiransa ku mugaragaro kubera iyo application iri kwirarangira kandi bazoyisanga kuri App Store na Google Play Store vuba cyane mu kintu kitarenze ukwezi, ariko kandi tuzoyinayishira ku mugaragaro mu gukorana n'abapastori batandukanye n'abarongozi b'indirimbo ngo twabikoze tukitangurira projet n'uzuzora twegeranye abari worship leaders bose zo hari uwo munsi bazoyitahana amatelefone kandi hazoba n'umunsi wo kuyitanga ku mugaragaro kugira ngo wari wese ashobore kuyitunga vyoroshe uwo bigoye kwisanga kuri izo mbuga za Play Store hamwe na App Store. Akaba ari na hano duce dusozerera amakuru twe twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikirana amakuru. Shimire kandi n'uruganda rwa Heritage TV rwafashije mu gutorokanya ano makuru. Imana ibahezagire.